Niyo mpamvu kitaba coroshe kandi n'indani nta pepo ziba ziriyo. Iki gitumbura plus ko kigenda gihora niko kigenda kiguma. Rero uko kuguma kwaco nibwo burambe bwaco. Nukuvuga urashobora kuvuga ati jewe ndashaka kukirya coroshe nka kurya nyene cavuye mu makoto kimeze. Ufise microonde ashaka kucugishira muri microonde ukaja gisubira kuba gishasha. Nka kurya ushaka gushamwa isambusa cyangwa ibindi. Rero ikiye novuga yuko kirafise garante y'imisi 2 aho kiba kikimeze neza. Mbega gato imbere yuko ndangiza ikiganiro turetse ukwisatagura kw'ibitumbura vyawe nta kandi kumbure nta rindi tandukaniro rihari kumbe n'ibindi bitumbura bisanzwe bikogwa n'abandi ba Yakoze TV wikurikirane hari abantu bari basabye yuko nzobereka ukuntu duhinyanyura amandazi ahaye ndabanje gushusha amazi ndayakuyemwo ndasize ko isafuriya kugira ngo shireko amakoto amazi ashushe ngaya reka nshireko amakoto okay shireko amakoto nshashiramo amakoto ifarini nayiteguye ngaya makoto ndayashuhije ukuvuga ifarini yoyo ngiyi kameramani egera hano ifarini ngiyi bona ukuvuga apa yo kugira ngo shije gushaka amakoto ndabanza shireyo iyiye bita kesafi ariyo chapa mandazi shambanza kugira nkuko ibi ni aha ni 5 kilo mwiki 5 kilo rero canshirayo ni 5 kilo canshirayo nkutu novuga yuko ari nko haka nkuturumyo nka tubiri twuturumyo twifanta nka canshiramwo hanyuma maze gushiramwo gutyo canshiramwo isukari iyi ni ifarini canshiramwo isukari murabibona aha no kuvuga nsizeyo irobo ibura irenga ko dukeyi irobo irenga ko dukeyi ahaye ni muri bya biro bitanu by'ifarini bya biro bitanu by'ifarini murabona ko irobo irenga ko dukeyi ndayisizeyo kugira ngo bize kugira ubundi buryohe. Aha naho harakurikira akakunyu rero gafasha kugira ngo igitumbura kigira kandi kanovera uriko urakijya bigira kandi kanovera. Akakunyu ndagasizeyo okay ahaye no kuvuga bo abare yibi ibica bikurikira mwabonye ko nasizemwo chapa mandazi ndasizemwo isukari nasizemwo akunyu bimera neza ifarini banza kumera neza ikabanza ikagira kandi kamote umusemburo cyo nikiko kimwe yiko bibiri yiko bitatu 5 kilo ano kuvuga gusa ntubyuzuza cyane kubera yoca iba nyinshi naho revire ibaye nyinshi si byiza ndiko ndabereka ibintu bishobora kugira neza iryandazi ukarirya rimeze bye. Okay murabibona ko namaze gucanga bya bintu nashiramwo murabona ko namaze gucanga bya bintu nashiramwo okay aha no kuvuga ikindi kintu gica gikurikira turakurikiza amata ni litiro ucushiramwo litiro iyi ni ifyufyi ishushe kandi nshasha
n'ifyusu ishushe kandi shasha. Na mata caja hehe muri bya bintu byose twakora. Ndayasizemwo. Okay, ni ya mata. Okay, voilà. Baza ko muriko murankurikirana abakunzi ba Yakoze TV. Kugira ngo tuzoze turajya ibintu biri normal, biri neza, bitazana ingaruka mbi mu mubiri. Ngaho Igitega iwacu hamwe tusa neza tugatagata. Murabona ko ya mata ndayacanze. Okay, murabona ko ya mata ndayacanze. Ikintu tugurikiza ni y'amazi. Y'amazi arashushe gose. Akabido k'amazi karimwe amazi. Y'amata nayacanze rero ubu hashikiriwe iki amazi. Hashikiriwe amazi. Ahantu kuvuga muri y'amazi ashushe nasigaje ngize igice mu kindi cayo nagize. Amazi ashushe ategerezwa kuba ari akazuyazi kuvuga y'amazi yoza y'amazi yoza umwana kiri muto, umwana atarapfura, umwana atararya ibigumye, umwana ataramenyera kurya ibijumbu. Aya mazi rero ucuyashiramwo murabona amazi nagize, murabona yo sigaje kugira ngo ntibishaye. Nuko twatanguye kumbure Leza canke Africano ariko atwereka ingene ashobora gukora ibitumbura vyiza ndetse ibitumbura vyitsataguye. Noneho muri aka kanya tugeze ko ni umwanya mwiza wo kuraba ati eske abikata gute, afise uwuhe munzane mu maboko yiwe aho ashobora gukatagura ibitumbura birenga 100 ariko ugasanga birangana kandi bifise akanovera kamwe. Noneho Leza Africano ugurura ibase kumbure utwereke nibiki bibandanya nivyo bibandanya kugira ngo dushobore gushikira ca gitumbura ciza gikozwe na Leza Africano kuva mu gisagara ca Gitega. Noneho kwibarabara kwikaburimbi lija imuyinga canke Karusi, ugahita wigurira igitumbura kimeze neza ndetse igitumbura gifise akanovera ntangere. Ago mutangure gukatagura rero. Ngoma hangwe gukatagura. Ukuvuga haca camaze nakweretse kare ndiko ndakandura. Ngoma ntangure gukatagura cari kimaze iminota 30 nakanduye. Iyo minota rero abari yiki kugira ngo minota abari yo kugira ngo yantuze ya revire kumbure ikore kugira ngo kigire kivyimbe. Sawa, ndabona cyane avyimvye. Cavyimbye. Hakurikira ikirere. Bona ahantu kuvuga aha ngomba nkate. Ngomba nkate. Hanyuma nsheshira mu makoto. Hanyuma niho giza gucaka ibigitumbura. Ahantu kuvuga haye tukunakira cari gikandu. Mu bya bindi y'amagi y'amata bya bindi byose nababwira. Aha rero tugomba tutangure kukirondamwe ibitumbura. Chabanza nkagikwega nkuko. Ukagishira ku biharuro vyawe ubukeneye. Hari anye kuziko amakota bari karatogota. Hariko amakoto hariya. Kaho kagira amakota akwiye kugira ngo igihe havegiza gufata ngo kizigire. Aya makota ashobora kumara kuziko kumbure iminota ingana gute? Ayo makoto amara ko kuziko iminota itarenga 6. Iminota itarenga 6. Hadi anye ugacutangura gushirayo oya sindatangura. Aha no kuvuga ndacabanza gukata. Kandi utegerezwa kugira ibitumbura bingana kugira ngo ntiwibe umukiriya. Ibitumbura byose birangaya amagarama. Hari anye igipimo ni wewe nyene. Igipimo ni mu maboko. Mu maboko.
ibintu bifisemwo uburambe budasanzwe. Tugenda kumbure twibutsa abadusamiye hagufi ko aho muri ico gikandu be n'igikandu harimo amata amata hakabamwo umunyu canke isukari hakabamwo isukari n'akunyu gakeyi kapamandazi gasikre vani n'utundi twose natuberetse hariya amakoto murumva ko ari karatogota hariya kugira ngo mukanya umusatirizi ingigitumbura gikozwe mbona mbona ibitumbura mukora ko biba bigenda byisataguye ukuntu mbega kajya n'akantu kiwanyu kumbure n'ubuhinga bwa nyuma mwakoresheje canke cisata cyo nyene hari gihe cisatagura kumbure nawe utabizi ngene cisatagura novuga yuko ari ubumenyi kuko ushatse kirisatagura canke ushaka kikaza uko nyene novuga ko ari ubumenyi experience ubu ufise mu kazi nuko katura ivyo ni vyangahanga here ibiye ni by'amahera amajana 5 mu gihe uba wahejeje gukatagura nk'uko ibitumbura urashobora kurindira akanya gato kumbure bigikataguye imbere yuko ubishira ku makoto canke ubwo nyene naho cyo ubishira mu makoto ntacyo babitwara kubera ko naberetse umwanya twashoboye kubanza kurindira kaduga ubuye byo kuduga sibyo biba bikikenewe ahubwo ubuye haba hageze yuko dutera dushira mu makoto nta kibazo naho no kata gucya nshiramwo ntaco bitwaye kubera umwanya wo kuduga twabanje kuryakira baranza kwitamporiza ngira ndabe ko uhorombeshe ndabona ngaho ntibiba birisatagura canke vyisatagurira mu makoto ntibyisataguye biza kwisatagurira mu makoto igitumbura cawe ndakekanaje ndi muto ndakiriye no ca mvyibuha cyo byibuha kandi ikintu agomba kubabwira yuko nubwo wokifungura ukabyibuha abigwara ubyibuhana ubyibuha uri normale umeze fresh ni nayo mpamvu nka wewe nk'umusatirizi iyo waje nta kintu ushobora kuguhisha kubera ko mba nshaka yuko abantu benshi kumbure bakurikirana uru rubuga babimenya na cyane nuko kare tugere muri wa mwanya mwiza kumbure wo kuraba ingene igitumbura gisha hanyuma kikagira naho kumbure cisatagura hageze ko dushiramwo mugabo apare kubera amakoto yashushe tubanza gushira hasi mucamu yashira hasi mumva kumbure kugira abanza hore kugira ngo ntibihave bibabagurika ibitumbura ngo bibabagurike canke ni uba watinye gusha uri kurabishira oya umaze kubukora bino baza yuko ataco uba ugitinya kuko uri inzobere bimenyera ku buryo bwuko utosha ubundi amakoto ukoresheje ibitunga hayo makoto ukoresheje urasubira kuyakoresha kandi ayaye asubira gukora irigira kabiri irigira gatatu ntasubira guteka ibitumbura bimeze neza kuko ibi bitumbura ndiko ndababwira bitandukanye n'ibindi ibitumbura ndiko ndababwira nta handi n'ahantu uzobisanga atari ngaho Igitega yuko ni Bujumbura ntabyo wosangayo atari nk'umuntu yoba yarandondeye ndabimwiza ubu najya igitumbura kimeze nk'iki laser Africano yakoze ubu kizuba cyakozwe n'umunyeshuri wawe uzoca umubaza azobaza izina ryanje azobaza izina ryanje okay urabona yuko cha duterekako bwabwenge rero bwo kugira ngo igitumbura cisatagure novuga yuko buja bubera ngaho nyene nabanje gukurako aho no kuvuga bizakuza byisataguye maze reka turabe kari ivyo ivyo munsi ntibishobora kugira ikibazo biri munsi ivyo munsi ngaha aye ntibishobora kugira ikibazo kuko ahaye uko kigenda kumera nk'igifata amakoto gica kimera nk'ikiduga hanyuma akaca hamanuka ico kitarumva umucango
nuko kandi tugenda twibutsa ko Leza Africano aba hari kugira ngo abigishe gukora ibitumbura neza ndetse n'amacapati ameze neza cyane, ariko Leza Africano uriko wigisha ku buntu kumbure na kare aha aho woshobora guhabwa akanoti keza kugira ngo bashobore kumenya ni gute bokora ibitumbura. Okay, navuga ko kure bifata ubu. Okay, ubushize narabyigishije ndabyigishije kuri theory kuri YouTube nagiye ndabibabwira. Rero no kuvuga yuko gusa abantu benshi bagiye bavuga ati baba uzurabicisha ko kumbure n'abandi bakabibona ukuntu byo bigenda, ariko kandi ubyize guke nyine urashobora kubimenya. Ariko ikintu nakubwira yuko mugabo sico kimwe nuko umuntu yokwiza kuri pratique. Pratique novuga yuko uba uri kurabyiga cyane byimbitse par rapport y'iteori, kuko mu yandi majambo uri kurabiraba kuri YouTube navuga yuko ari uri kuriga nka theory. Pratique ni hahandi ndakubwira ati ndakora nawe ugakora ndaba hanyuma ukikorana uri wenyine hama nawe ukashobora gutanga amanota kumbure. Nkatanga amanota ku muntu aba yabitahuye ntibagiye kumbure. Iki ni cigwa kiba gikeneye abantu benshi, ariko kandi ni cigwa kandi regale iza hajya yo wigishije umuntu ku buntu nico kintu kumbure nta gaciro ashobora kugiha. So ukuvuga hari abantu benshi badabiha agaciro, ariko kandi ziza ikintu gikuru iyo umuntu ushobora nk'ubu wabibonye nk'uko ukaca ugenda ukabikora nk'uko birashaka kutaca bigenda nk'uko ubona jewe biza kugenda. Rero ni hahandi bica bisabwa yuko uca unkenera hanyuma nkaza nkakwereka kugira ngo ushobore kubikora neza. Rero niyo mpamvu je rimwe na rimwe ngenda ntanga nimero zanje hanyuma ukaca umpamagara. Igitumbura ikintu gisabwa ni igitumbura kiba gitandukanye n'ibindi, kuko ibindi kumbure byoba rimwe na rimwe ugasanga nk'ibikoni babikoreramwo ntibiba biri normale, ugasanga ukuntu babikora ni bya bindi by'urunyegero, ariko ibiye tubikora ku mugaragaro kugira ngo babone abantu ko biba ari iby'isuku. Kameme nawe wenyene kubikora uba umeze neza, uba wifata neza kugira ngo n'ibyo ukora bigira agaciro, bizana n'isuku bimere neza. Niyo mpamvu ronda kubwira ati iki gitumbura umaze kubugiteka na wewe uburo w'isuku bose. Ibi ntitubikora ngo kubw'inyungu nyinshi tubishaka ko, ariko turiko turabikora kugira ngo tufate nk'abantu bo kwisi, kuko nk'ubu ndiko ndakurikiranwa n'abantu bisi yose nk'abantu bo kwisi, kugira ngo tuve kwa kuntu dushobora kugira ibintu bidutera ingwara bivanye nuko abantu baba babikoze nabi, ariko tuje ahantu dushobora gukora ikintu kimeze neza kidatera ingwara mu mubiri. Kubera iki gitumbura sinzi yuko murabiraba, nubwo wokijya kikiva mu makoto nta na kimwe kiba gihiye, kuko irevire bayatunganye bayakoze ibiki byose, amata bayahiye byose biba bimeze neza. Uburiye ikintu mu buzima atangaruka mbi zikuzanira. Nuko uragikuye mu makoto kirahiye kimeze neza, aho ukabugikuye nko mu makoto nk'isaha 3 z'agatondo. Eske iki gitumbura cyoshobora kugera nko mu masaha ya saa moya y'ijoro kumbure kikimeze neza kigifisa akanovera kacu? Iki gitumbura nukuvuga iki niyo mpamvu kitaba coroshe kandi n'indani nta pepo ziba ziriyo. Iki gitumbura prisco kigenda gihora niko kigenda kiguma. Rero uko kuguma kwaco nibwo burambe bwacu. Nukuvuga urashobora kuvuga ati jewe ndashaka kukijya coroshe nka kurya nyene cavuye mu makoto kimeze. Ufise microonde ashaka kucugishira muri microonde ukaja gisubira kuba gishasha, nka kurya ushaka gushira mu isambusa cyangwa ibindi. Rero ikiye novuga yuko kirafise garante y'imisi 2 aho kiba kikimeze neza. Mbega gato imbere yuko ndangiza ikiganiro turetse ukwisatagura kw'ibitumbura vyawe nta kandi kumbure nta rindi tandukaniro rihari kumbure n'ibindi bitumbura bisanzwe bikogwa n'abandi bantu? Turetse kwisatagura, iki gitumbura n'igitumbura indani ukimanyuye ushaka kubona kiri jaune. Rero kuba jaune ni ya magi, no kubera kare wanagiye gushira ibindi amagi namaze kuyashirayo. Ni ya magi
narya amata ni twa dukoto naturira bigatuma kica gisa na jone indani kandi urumva kubera ya magi na ya mata yajamwo nivyo bituma niyo ubukiriye byatanguye no kwisatagura ndabibona n'umwana aba yumva iki gitumbura gitandukanye n'ibindi abasanzwe amenyereye niyo mpamvu n'umwana uje kumugura igitumbura ngaha utegerezwa kuzokwama umugurira kuko aca gikunda ntubona none abana nibuza mama ngo shaka igitumbura ngo gisatuye n'uwibujumbura kiriye ubwa mbere abibujumbura bamwe ntarabereka wacu usanga ariko aragituma n'igitega urabona nkuru nuko tugenda twibutsa inimero mukoresha canke adresse musanze mukoreramo kugira ngo ikicibwa noneho kuba zogikenera bazoshobore kugutora byoroshe kugira ngo bashobore gupratika nabo muri kumwe. Okay, aka nimero kanje ni 68 037 263 68 ubusa 37 amajana 263 aho citora Les Africano Burundi agashobora neza kuguha icigwa neza ugapratika we na ugatora ibase ugashusha amazi ukikandurira ugakatagura ugashira ibitumbura mu makoto ukaraba ko icigwa uba wagitoye. Les Africano hariho aboshobora kubona ikicigwa bakavuga ati jewe narize amashure mfise amashure kumbure gukora ibitumbura noneho ubumenyi mfise so ubumenyi bwo gukora ibitumbura abo bantu kumbure akantu wobambwirire. Okay. Nukuvuga ikintu cyose je novuga yuko imyuga yose ifise akamaro. Ushobora kubura umubosi wikurankurikirana. Rero uri umubosi wikurankurikirana ibi bintu birafise agaciro mu gihe ubyize kuko niyo umukozi wawe uri kuramukoresha ariko arakora urafise kumukosora aho ubona ateka arabikora neza. Kuko ashaka kuvuga ati ngoma ngire cafetaria cyangwa ukavuga ati je ngoma ngire burangeri. Urashaka kuvyiga kugira ngo umukozi ni yabigukorera uzoboneye uzomwigishe uburyo wowe ubishakamwe. Rimwe na rimwe turakwiye gukora ibintu tuzi n'ukuntu bikogwa kugira ngo tumenye ukuntu dukosora abadukorera. Akandi nako no kongerera ko ushobora kuba ufise famille umuryango abana ukavuga ati jewe nkeneye kujya ibitumbura biteguwe n'umugore wanje chapati ziteguwe n'umugore wanje apana kuza kurinda kuzigura muri boutique canke kuri cafetaria kwa Laser sivyo akumbure umufasha wawe kubimwigisha canke kumuzana kwa Laser Africano Burundi akabimwigisha urumva ko ari ibintu bise akarusho cyane. Laser Africano twibutse kandi mbega musanzwe mukorera muri kihe kibanza kugira ngo nyimba ari umuntu avuye naha naho ati ndashitse mu gisagara ca Gitega ndakeneye kuja kujya ca gitumbura ca Les Africano Burundi kugira numve ko ivyo yambwiye ari byo. Okay, ni kwa kundi ni hahandi ni ngaha nyene Gitega mu muji nyene mukuru wa Gitega mu muji nyene mukuru wa Gitega nyene ku masanganzira ufashe irya karusi kwidodani ya mbere uvuye ngaha muri rompwe utayuva mwaririya riva hariya muri centre ville Igitega nyene ahoye ucushobora kuntora byoroshe uhashitse ucubona agapangate kanditseko cafetaria bakaca banakubwira ati bya bitumbura by'akanovera amata ikivuguto icayi nibiharage kubera ngaha tuba dusanzwe dukora icapati ibitumbura akayi kirangi n'akamata kavuguto agafyufyu n'utundi nyene dutandukanye iyo hageze usanga ibintu ari wane. Igisagara ca Gitega ni kinini duhe adresse nziza itomoye kugira ngo duzoshobore kuhatora neza vyoroshe. Okay, ni ngaha aye ku masanganzira ya Gitega ufashe uretse iryangozi ukareka n'irya Rutana ugiye kujya Karusi uvuye kuri muri rompwe hampande ya parking uteye ufata irya Karusi urenze idodane ya mbere ku galeri zirangi risa n'ubururu
ku magaleri asize irangi ya bleu. Noneho ngenda kwibutsa ko akayi kaba kahari kamata kirangi ibitumbura vy'akanovera ndetse n'amacapati aryoshye cyane abahari byose biba byatunganijwe na Les Africano Burundi. Akajambo kanyuma utubwirira abakiriya bawe canke abanyeshuri kumbure biteze kwiyandikisha. Ega ni mu kwicenda. Twandikishe ku mashuri twongere twiyandikishe kwa Les Africano dushobore kumenya gukora neza ibitumbura vy'akanovera hamwe ndetse n'icapati zikozwe mu buhinga bugezweho. Bakunzi namwe aba papa kubimenya ni byiza, aba mama kubimenya ni byiza, abana ugwaruka kubimenya ni byiza. Nagomba kukubwira yuko mu gihe uzokwiga amashure yawe ukiga n'umwuga biroroshe cyane kuzomenya ubumenyi bwo mu mashure ukamenya n'ubumenyi bwo mu buzima busanzwe bizoroha cyane gutera intambwe kubera ko ishure riraguha ubumenyi ariko iyi myuga nayo iragufasha gutera imbere kuko iyo uzi iyi myuga ukacushirako n'ubumenyi wakuye mu ishure bituma utera imbere byoroshe ni wamara amashure ugatangura projet yawe bizokoroha cyane kuko utera imbere ugahakaza abandi apana kuguma wizeye ngo leta izoguha akazi. Leta ni wewe, leta ni jewe, leta ni twese. Niyo mpamvu ndababwira ngo nimuze twige imyuga kandi twige ubumenyi bwo mu mashure hanyuma dushobore gutera intambwe igihugu tucigize ahandi ku yindi ntambwe Imana yipfuzamo. Niho ca gihe twese tuzosanga duteye imbere ugasanga gwa rukundo turondera mu bantu ruraje tugakundana nk'uko Imana yadukunze. Novuga yuko ari ivyo nobahimiriza gukora. Nuko nanje kumusatiriza mfate akakaryo keza cyane ko gushimira vyimva mutima Les Africano Burundi we avuga ati dukura amaboko mu mpuzu kumwenye n'icubahiro avuga ati umunwa wose uronke icufungura ariko kandi n'umufuko uronke ikiwujamwo. Nkabara yanda kwibutsa ko Les Africano Burundi arahari ariko kandi uba mu gisagara ca Gitega shika ngaha ku masanganzira neza na neza iruhande ya Entre Aubert neza na neza iruhande kandi yo ku Rutsinga utera uja imuyinga canke ikarusi aho ugashobora kwishikirira Les Africano mugashobora kuvugana neza vyimbitse ingene yoshobora kukwigisha uwo mwuga sanzwe akora. Nibaze kutazimba bro, nibaze kutazimba. Oya sinzimba ni make cyane gose. Nubwo ibiciro byaduze ushitse ngaho uramererwa neza ku mahera make y'ubufise ko dufatira ku mahera make ubufise hanyuma tukamenya ivyo tugufungurira ukahavunezerewe umutima wawe ukavuri kurahimbaza Imana ukavuga ati Imana ivyo yaremye ni vyiza. Reka tubashimire cyane twongere dushimire n'ubuyobozi bwose muri rusangi bwa Yakoze TV manager CEO wa Yakoze TV Egide NDI. Much respect to you kuko niwe utuma kumbure dushika ku banyempano batandukanye kugira ngo turabe ko Uburundi bwa 2040 sivyo Les? Yes. Bose bazoba bagira ibitumbura bisataguye bimeze neza bitanga ubuzima mu mubiri, hari anye nta muntu agira igitumbura gikozwe nawe yonda. Oya ntabaho problem. Ntabaho. So reka ndagushimire cyane urakoze. Bo novuga yuko nanje nobashimira cyane abariko barakurikirana ikiganiro mugira saboni navyo byoba byiza mugira karike mu supporting ibikorwa. Shimira cyane na manager w'iyi televiziyo, shimira cyane na manager w'iyi televiziyo abasha kutugeraho aho tuba dukorera. Nishimira cyane satiriza Atananirwa n'umusatirizi mwiza akunda Imana mbere novuga yuko anasenga ahubwo gusenga nk'inshuro nsenga. Uramvugiye ku Mana ndakeka nzoja mwijuru. Ndabashimiye cyane gose mwe mu nkurikiranye hanyuma ndababwira ngo Imana ibahezagire dukora dusenga dukora ibikorwa byacu bishimwe n'Imana. Amin. Asante sana. Yakoze TV, Yakoze TV, we could cry. Oh.